Umucho Wijambo Ministries. The word of God is light. Turabahaye mwiriwe, turabahaye mwaramutse, nshuti bakundwa mukunda kumviriza ibiganiro ducisha ku Muco Wijambo Ministries. Turabahaye ikaze muri kano kanya gatonya tugiye kumarana muri kino kiganiro gitonya, ikiganiro ciza cyo kwibukanya ico dukwiriye gukora muri kino gihe no mu gihe kandi kizoza. Igihe cyose ukiri muzima, igihe cyose ukiriho, hari ico ubwirizwa gukora, hari ico ubwirizwa kwitondera. Yes, uri kumwe rero nanje Sezibera Eric, umukozi w'isezerano rishasha, ntahengeshanya kubashikiriza ibiganiro bitandukanye bivanye n'ukuntu nyene umwami aba yabikoze akabigenza neza, tukaronka umwanya w'ubwiza Imana iba yaduhaye, tukaronka kandi ico dushobora gukominika. Bene data bakunda gukurikirana ibiganiro bica ku Muco Wijambo Ministries, reka mbanze nshimire benshi bakunda kudufasha mwivuga butumwa, bagakora subscribe, bakunda kudufasha bagakora gem, bagakora partage mu kurungika ikiganiro cacu mu magroupe atandukanye, bagashira ibiganiro dukunda gukora ku mastati yabo, bakadufasha ivuga butumwa mu buryo ubucanke buriya. Nshimira cyane mwese mwumva ibiganiro dukora mu buryo bw'ikirundi, mwese mwumva ikirundi ku Muco Wijambo Ministries, mwumviriza ibiganiro vyacu dukora mu rurimi rw'ikirundi. Ku Muco Wijambo Ministries hariho abakoresha ururimi rw'icongereza, ariko kandi n'igiswahili baragikoresha, ariko si cyane gose kuko tutarashobora kuronka abakozi b'isezerano rishasha bashobora gufata decision cyangwa umwanzuro wo gushobora gukora ibiganiro byo mu rurimi rw'igiswahili, kugira ngo nabumva ururimi rw'igiswahili nabo bakomeze kurushiriza gushikirwa n'ibiganiro ku munsi canke ku mwanya nuko Imana yoba iri kiragenda ibashoboza. Ariko ico twamenyesha nuko mu gihe kizoza ivyo navyo nyene turiko turavyegerezamwo, kuko turifuza neza yuko ubutumwa bwiza ushobora gushikira ku muntu uwo ari we wese. Ijambo ry'Imana rivuga ngo indimi zose zizokwatura ko Yesu Kristo ari uhoraho. Indimi zose zizokwatura kandi ngo amavi yose azopfukama mw'izina ry'uhoraho. Rero niyo mpamvu indimi zose zibwirizwa gushikirwa n'ubutumwa bwiza. Yes, kandi n'amavi yose abwirizwa gupfukama mw'izina ry'uhoraho. Ni mu ntumbero rero yo kwibutsanya no gushimira benshi bakunda gukurikirana ibiganiro dukora ururimi rw'ikirundi, abari mu Rwanda, abari muri Bugande, abari mu gisagara cya Bujumbura, abari mu za Muramvya n'ahandi hatandukanye, bakunda kumviriza ibiganiro vyacu bari ahatandukanye. Hari n'abandi bari muri za Amerika kandi bumva ikirundi, bumviriza ibiganiro vyacu dushikiriza mu kirundi, abari muri Kenya, by'ukuri bari muri Saudiya, bari henshi ntashobora kudondagura hose ngo ndahamare, ariko bakunda kumviriza ibiganiro by'ubutumwa bwiza ducisha ku Muco Wijambo Ministries. Banje kubashimira by'ukuri, mwikomera amashi aho muherereye. Umwami arushirize rwose kubakomeza no kubahezagira cyane. Mwebwe mwese mudushigikiye muri rino vuga butumwa, mwebwe mwese mudufasha kugira ngo ubutumwa bwiza bushike kuri mwebwe mwese, mutwandikira mukandika muri comment yuko mukurikirana ibiganiro vyacu. Abari Bugande bama batwandikira. By'ukuri Imana yo mwijuru irushirize kubakomeza no kuba izindi mbaraga. Nagira ngo ndababwire ngo tugiye kongera umuvuduko wo gukora ibiganiro ubwira kandi kugira ngo ibiganiro birushirize rwose gushikira benshi batandukanye, kuko uko iminsi igenda irahera niko Satani nawe akoresha umuvuduko ukomeye mu gusamaza abantu kugira ngo abantu ntibumvirize ubutumwa bwiza. Hagati aho hariho benshi bamaze kutwandikira, hariho n'abandi kandi bamaze kutwegera bakatubwira bati mukora ibiganiro bimara umwanya muremure, ngo ugasanga ikiganiro kimara nk'isaha, ugasanga ikiganiro
kirimo kiramara iminota 50, ariko ico nashaka kubamenyesha ni iki: si kibazo cyo kuba ikiganiro dukora kimara iminota 50 cyangwa kimara isaha, ahubwo ni ikibazo c'abantu batagikunda ubutumwa bwiza, kuko hariho ibintu by'ibiganiro byinshi abantu bumviriza bimara isaha irenga. kandi si ivyo gusa, ni filime zidafise icyo zigisha. Umuntu aricara kuri filime imara amasaha 2, 3, 4 yicaye ariko araraba filime y'ibintu atazi ko ari byo canke atari byo, ariko akamara umwanya munini ariko ariko ukaza wumva ngo ubutumwa bwiza bwamaze 30 minutes, ubutumwa bwiza bwamaze isaha imwe, ngo bwabaye burebure. Bene data nshuti bakundwa b'umuco w'ijambo ministries, reka ndababwiye ngo twebwe ku muco w'ijambo ministries twimenyereje yuko ubutumwa bwiza ari ubuzima, twimenyereje yuko ubutumwa bwiza umuntu wese abukeneye. Ni waba wumva ubutumwa bwiza utabukeneye, nta muntu n'umwe ashobora kubugutamika ku nguvu. Ijambo ry'Imana rirambwira, umwami Yesu niwe yavuze ngo nta ushobora kuza kuri jewe atari data murungitse. Rero nimba Yesu yavuze ngo nta uza kuri jewe atari data murungitse, Yesu yavuze ngo ni byiza ko umwana w'umuntu akora ico yatumwe gukora hakibona, kuko ngo bugiye kwira ace yiviramwo yigire. Niko vyagenze. Ndiko ndaca hejuru ndabibutsa uko ibintu byifashe ku muco w'ijambo ministries. Nukuvuga Kristo Yesu amaze gukora ubutumwa bwiza, ahejeje kubuvuga, igihe ciwe kigeze, yaravuyemo aragenda, abandi basigara baravuga. Ariko Kristo ntiyavuga ngo nza kuvuga umwanya unganuku canke ngo umwanya unganuku. Reka nongere ndabibutsa ikindi kintu kimwe, mwebwe mwabitusavye kandi mwabitwandikiye. Paulo yari ariko arigishiriza mu nzu yo hejuru, maze Paulo ariko arigishiriza mu nzu yo hejuru, maze Paulo ngo akoresha umwanya munini ya cyane. Tuvuze umwanya munini umve ngo wari umwanya munini kugeraho abantu ariko arigisha bamwe batangura gutwarwa n'agaciro, maze ngo umwe arakoroka ku nzu yo hejuru, akorokera hasi, arasandaba. Paulo arava hejuru aragenda wundarako, maze wa muntu arakira, yongera guteraterana aba muzima kubera ubutumwa bwiza. Hari uwundi yavuze ngo ubutumwa bwiza ntibuntera isoni. Ndiko ndaca hejuru, ndazi mwarasomye Bibiliya, mwebwe mwatwandikiye, mwebwe mutwandikira ko bimara umwanya munini. Benshi muri mwebwe mwarasomye Bibiliya canke mwarumvise, amatwi yanyu yarumvise. Nawe uvuga ko atarumva ubutumwa bwiza canke atarumva bamusomera, nawe yo batazi gusoma. Vyukuri umwe yavuze ngo ubutumwa bwiza ntibuntera isoni kuko ari ubushobozi bw'Imana. Ubutumwa bwiza nta soni buteye, ku buryo ku muco w'ijambo ministries twoshinga ivyagezwe vy'uko tuzoza turakoresha 10 minutes 15 minutes ngo kugira ngo niho abantu ngo bazovyumvize. Ntituri muri business, ahubwo turi muri mu bubasha, turi mu butumwa bw'ubwiza, turi mu butumwa bufise ubushobozi, kandi ubushobozi bushobora gukiza ingwara, ubushobozi bushobora kuzura ivyapfuye bikaba bizima, ubushobozi bushobora kuzana agakiza, ubushobozi bushobora kuzanira abantu ukwizera, ubushobozi bushobora kuzanira abantu kugororoka, ubushobozi bushobora kuzanira abantu kuja mu ijuru, ubushobozi butanga amahoro, ubushobozi bushobora kukubakira urugo rukaba amahoro, ubushobozi bw'ubwiza buhambaye tutoronka uburyo tubukominika mu buryo bw'amajambo. Niyo mpamvu nta soni bidutera, nta nubwo badufise, nta n'amakenga, ntitunakekeranya. Kandi nshimira cyane Bishop David, visionnaire canke uwagize iyerekwa ryo gushobora gutanguza umuco w'ijambo ministries, nkuko yadushikirije mu biganiro yuko hari ibintu byinshi cyane biteganywa gukorwa hamwe na Muhemu Yera. Kandi kugeza ubu turashima Imana ko Muhemu Yera arushije gose kubandanya kudukomeza, n'abakozi b'Imana batandukanye, abakozi b'isezerano rishasha batandukanye, bari muri Kenya, barahatandukanye, bari muri Nigeria n'ahandi, bagenda barashikiriza ibiganiro ku muco w'ijambo ministries, n'abari za Bujumbura, mwarimu Dimitri, ndavuga Pastori Murangira Valeri akunda nawe nyene gushikiriza ibiganiro. Ni benshi cyane bamaze gushikiriza ibiganiro ku muco w'ijambo ministries. Hariho uwo bitwa Pastor Idi ari muri Amerika. Mwese turabashimira cyane, nta gucika intege, tuvuga ubutumwa bwiza. Icambere murabona ko isi irikirashirana n'ivyipfuzo vyayo, tuvuga ubutumwa bwiza maze abantu bakire, babohoke, bakizwe, bakira umwami Yesu, bavuke ubwa kabiri.
rero nashaka ndabamenyeshe neza yuko mutocika intege, mwebwe mwese mumviriza ibiganiro vyacu, mutocika intege kubera ayo majambo atandukanye y'abavuga ko ibiganiro bimara umwanya munini. Si ikibazo rero cy'umwanya munini. Umviriza ijambo ry'Imana kuntu rivuga hano mu gice c'indwi muri Luka, igice c'indwi ku murongo wa 31 haravuga ngo, nuko abantu b'iki gihe ndabagereranya n'iki, kandi basa n'iki? Basa n'abana bicaye mu kaguriro bahamagarana bati, twakomye induru ntimwumviriza, twavugije imyironge ntimwahamiriza. Ngo basa n'abana bari mu kaguriro. Abantu b'iki gihe niko ijambo ry'Imana ririko riratubwira ngaha. Abantu b'iki gihe nta ntege vyoduca kutubwira yuko ibiganiro vyacu biramba bimara umwanya muremure, ariko nagira ngo ndabamenyeshe ngo ubutumwa bwiza buravugwa, ariko abantu benshi bakabicisha ko uruhu rw'amaso n'amatwi yabo bigaca hirya, ntibashobore kubifata umwanya ngo bavyumvirize. Tukavuga ntibahamirize, tukavuza imyironge ntibigi n'amatapu ngo ngo bahamirize batambe, tukavuza induru ntibafate n'umwanya wo kumviriza. Ariko burya ibi mwumva, izi nduru mwumva, iyi myironge mwe mwumva ngo ni imyironge, iyi ni nzamba iri kiravugira mu matwi yanyu, mwari mukwiye kuyumva mukumviriza ubutumwa bwiza, mugakurikirana ibiganiro bica ku Muco w'Ijambo Ministries kugira ngo muronke umuco w'ijambo, kuko umuntu adafise ijambo ntago azigera aja mw'ijuru. Umuntu azoja mw'ijuru ni uwufise ijambo. Iyo tuvuze ijambo tuba tuvuze jambo, kandi ijambo yamyeho, yahozeho, yahoranye n'Imana kuva ubwa mbere na mbere hose, kandi ivyaremwe vyose vyaremwe nawe, niko muri Yohana igice ca mbere havuga. Rero bakundwa, nshuti, bashiki banje, bene wacu, ba grand frère, ba petit frère, ba papa, ba mama, mukurikirana ibiganiro vy'ukuri nimucike intege, dushigikirane, tuvuge ubutumwa bwiza, kandi mw'ijuru tuzohabwa amapete yuko twavuze ubutumwa bwiza, tuzokwambikwa ibitsibo yuko twavuze ubutumwa bw'ubwiza. Mwarahezagiwe cyane. Mwari muri kumwe nanje Eric Sezibera, nama nkunda kugenda ndabashikiriza ibiganiro bitandukanye ku Muco w'Ijambo Ministries, nifatanije n'abandi bakozi b'Imana batandukanye dukunda gukorana ibiganiro vyacu vy'ubwiza ducisha ku Muco w'Ijambo Ministries. Ikaze kandi kugira ngo tubandanye kwifatanya kumviriza ijambo rihishuwe hano ku Muco w'Ijambo Ministries. Mwarahezagiwe cyane.